Bene data ndasubiye kubaramutsa uwo muvugana kandi ni Françoise Habonayo. Twariko turavuga kuri ya ntahe ya wa muntu ubu tugeze rero ku gice ca kabiri ingene Imana yamwiyerekeye muri ya hoteli. Muri ya hoteli rero Imana yamweretse ibintu bikuru bikuru nka bibiri. Imana yamweretse ikintu ca mbere, imwereka abona abana biwe bose ngo bari munsi ya dushe bariko baroga. Yabonye ya famiye yiwe yose bari munsi ya dushe ngo bariko baroga. Ngo hama rero bariko baroga ngo akabona amazi muri dushe bakoga, akabona ubucafu burabavako, mugabo amazi ntaronke ahatoborera ngo agende. Murabona tuvuge ufate nk'igihe dushe yawe yazivye ukoga, hanyuma rero amazi ntasohoke. Urabibona ko uko amazi aba menshi niko bwa bucafu buguma bukudugako, kuko ntibwaronse aho busohokera. Nawe rero ngo abona abo bana biwe ngo bariko baroga ngo hanyuma bwa bucafu ntibusohoka, ahubwo ubucafu bukaguma bubasubirako. Ngo aratanga ati mbega ibintu nibiki? Ivyo birahera. Muri iryo joro nyene muri iryo hoteli ngo yongera arota abona ngo yambaye ikoti, agakoti k'akajaketi ngo yari afise, ngo ako kajaketi ngo akabona kari hasi kwisima, ngo kanuka ngo kaduma k'urusazi. Ngo agiye kuraba abona ni impuzu yiwe, ngo aca afunda amazuru, aca ngo arayifata, aca agenda kuyita. Ivyo bibaye bibiri. Hanyuma acagira n'iyindi yerekwa ry'uwundi muntu, uwo muntu rero ngo yari mugenzi wiwe nawe, ngo acarota ngo abona ngo uyo muntu abavyeyi biwe ngo amubwira ati uriya muntu nubwo avuga ngo ni umurundikazi, ngo ntabwo ari umurundikazi ahubwo ni umunyarwandakazi. Ivyo onye womenga ni ibintu bisanzwe, ariko wewe yagiye kumenya yuko ari ibintu byari ibintu Imana yari bwiza kuvuga, koko yari kwiravuga ukuri kose. Imana arishimwe. Hanyuma rero ngo bukeye mu gatondo ngo aribaza ati mbega ibi bintu ndose nibiki? Icambere ndose naka umugenzi wanje w'umurundikazi, ngo uje si umurundikazi ngo ni umunyarwandakazi. Ivyo bintu nibiki? Aca telefona rero wa muntu ati ewe ndakubwiye n'amakuru. Ati naraye ndakurose. Ati naraye ndose ati wewe ngo uri umunyarwandakazi ntabwo uri umurundikazi. Yo wa muntu ngo acara avuga ati Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, Mana kumva uvuga ukuri. Ati nibiki? Ati nari maze iminsi naratabaje Imana ngo mbwire jewe ko ndi umurundikazi nuko ndi umunyarwandakazi, ngo kubera yuko ngo jewe muri famiye wacu ngo ndiyisa jenyene, ngo rero ngo numva umenga nkeneye kumenya vy'ukuri. Nawe abavyeyi biwe barapfuye. Hanyuma rero ngo none Imana irakoze, nti none uciye uvyemera ko ari ko umunyarwandakazi? Ati none ko Imana ibivuze, ati kandi ikindi naco, ati papa yarakoze mu Rwanda. Ati jewe rero navutse igihe papa yaravuye mu Goma, ngo bari sinzi ko yavukiye mu Rwanda nuko yavutse baravuye, ariko ico bikoze urumva barabaye. Aca avuga ati kandi hariho umuntu yahora aza muhira, ati umupapa yakunda kuza. Ibyo byose kuri we bigakonfirma yuko ivy'Imana ivuze ari ukuri, kandi ashima Imana yo mwijuru kuko yaramaze igihe kinini cyane abisenga Imana ngo Imana imuhishurire. Hama rero nyamugore aca ashima Imana ati ati kumbe n'ukuri, ati Mana urakoze. Ibyo kiba kibaye kimwe. Aca yongera avuga ati none Mana mbwira ni iki gituma ijya mpuzu yanje, ijya jakete yanje nziza, kubera iki wanyeretse umenga ni ikintu caboze kinuka. Ngo Imana ikimubarira ngo bijya bikorwa muri mwe, bijya bintu mwagiyemwo ngo n'umunuko n'agasesema kuri jewe. Avyumvise uko ati Mana urakoze. Kuva ubwo aba aravuye muri ibyo bintu mu mutima wiwe. Bene data hano agomba twumvikane neza. Kwihana ni mu mutima, kugwa ni mu mutima. Raba uyu muntu yihaniye muri iyo hoteli apfukamye imbere y'Imana kubera Imana imweretse ico cyaha bakoze. Hanyuma aca arihana. Imana idufashe. Rero
umuntu ashobora kuba mu isengero agakora ibikorwa kandi ari umunyabyaha kandi atabirimo, akavuga ibintu atabirimwo, nk'uko uyu muntu yihaniye mu nzu yo mu ihoteli agahindukira. Imana ntihabwe icubahiro. Hama rero aca yongera avuga ati none Mana nsobanurira. Noneho muri uwo munsi amaze kwihana, Imana ngo ishyiramuho isobanurira byose bya bintu byose atari yarasobanukiwe. Imana imusobanurira ya nzoka nininya yirabura itagira intango n'iherezo yari yarabipnotije bose mu muryango. Imana imubwira ati uyijya nzoka uriya muntu mwama mukurikira ngo ababwira ijambo ry'Imana, atujya nyene ati niwe nzoka. Acara byumva arabisobanukirwa ati none kubera iki hamwe twari mu modoka ujya mushoferi yatubwiye ngo tugira Imana ngo iyo twari gupfa ngo twari tugiye guhura n'uwo Yesu. Aca avuga ati none ati Yesu ko mwari mwaramwihakanye mwese mu mitima yanyu, mukamwihakana ngo si umwami, mukamwihakana ngo igihe ciwe caraheze, mukamwihakana mukamusohora mu mitima, ati iyo mwari gupfa mwese mwaca mugenda mu muriro kandi mwongeye mu rubanza rwiwe, yobashira urubanza. Baca barabara ngo aca avuga ati Mana urakoze, Mana urakoze, urukundo rwawe Mana urakoze. Aca ashima Imana, yongera avuga ati none Mana ndakubaza ikindi, niki catumye hamwe wanyereka ati mbona famiye yanje yose yanditse kuri ca giti, ati kandi nkabona turi hejuru yacu handitse ko ngo Yehova Witness, ati ni kubera iki? Ati kandi turaba Pentecote. Imana icamubwira ati mwebwe naho muri aba Pentecote ntimuri aba Pentecote kuko mwarabivuyemwo mwihakanye Yesu ntimwamwemeye nk'umwami n'umukiza. Yesu mwaramukuye ko ubumana bwiwe. Ati nico gituma mwebwe muri munsi y'abandi bantu bose bafata Yesu kujya nyene mwe mumufata. Ati n'abayehova niko bamufata. Ati nico gituma namwe muri mpuzanya yabo. Aca yumva nyene ubwoba buramwishe. Hanyuma ati ikindi naco, ati mbwira ni kubera iki wanyeretse ba bana bari muri ya dushe, hanyuma rero amazi akabakura ku bucafu, mugabo bwa bucafu ntibusohoke. Imana icamubwira ngo umuntu wese atoga mu maraso ya Kristo Yesu ubucafu ntibumuvako, kuko Yesu ni watuma ubucafu buca bugenda bukadisparesa. Ariko atari Yesu ni nkaho uguma uri kuroga mu mazi mabi bigusubirako. Ntigeze aho nagomba dusoma ijambo ry'Imana rimwe riri mu gitabo c'Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 5. Abanyefeso igice ca mbere ku murongo w'7. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ku murongo w'7 haravuga ngo muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ngo muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu. Murumva abo bantu bagenda Yesu batamwemera, naho bamuvuga mu ishengero, urumva ko bari barabivuyemo mu mitima yabo. Urumva ko amaraso ya Yesu ntaco yaragikora kuri bo, bari barasohoye umwami Yesu mu mitima yabo. Urumva rero nta guharirwa kwaba muri bo. Nukuvuga ngo naho basenga, naho bagira gute, naho basaba ikigongo, ibyaha byabagumako kuko amaraso ya Yesu ntiyabuhagira ngo atume ubwo bucafu bubavako. Yesu adutabare. Hanyuma rero yongera ngo arabanza ati none ni kubera iki ca gihe ati wanyereka ndiko ndamanuka hahandi muri ya tinere, ndiko ndamanuka ati nasanze abantu benshi bari mu kintu kimeze nk'urusengero,
ati kandi bakambara abari bacunze ku muryango bakambwira ati na wewe ujino, ati none bijya vyovyo nibiki, ngo acasobanukirwa ngo abantu bose batizera ko Kristo Yesu ari umwana w'Imana, batogejwe n'amaraso ya Yesu, abo bantu bose uko basa nuko bameze, ishengero ryabo riri hariya ikuzimu. Bene data nagomba mu nyumve, ati na wewe, ati kuko wari wamaze kwihakana umwami Yesu, nawe w'ishengero ryawe ryari rigiye kuba hariya nyene. Ati nico catumye bajya abantu bari kw'irembo, ati bagutangarira bakavuga ati na wewe ujino, kuko wewe bari bazi kuri umuntu w'Imana. Hanyuma uwo muntu ngo abyumvise gutyo, arumva acasobanukirwa byose, rero acasobanukirwa byose neza. Niho rero ngo yacapfukama muri iyo hoteli, arihana, aravuga ati mwami Yesu ndakwakiriye mu mutima wanje, mwami Yesu ndakwemeye, ni wewe mwami nta wundi, Mana data mparira unkure kwibi bintu, jewe Yesu niyongeruze, Yesu karibu mu mutima wanje. Ngo aca yongera yinjiza Kristo Yesu mu mutima wiwe. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Nshuti zanje, iyi ntahe yaramfashije kutahura akamaro k'izina rya Yesu, akamaro ka Kristo Yesu. Benshi baravuga ngo turakunda Imana, benshi baravuga ngo tuzi Imana, benshi baravuga ngo natwe turasenga. Ntibigukange kumva abantu baba ngo natwe turasenga, niba barihakanye umwami Yesu canke batararuha bamwemera, baranse kumwakira, ishengero ryabo rirahari ikuzimu. Naho wabona canke bambaye impuzu zera bakayangana, ntibigukange, kuko umwami ariko arabavugisha, si Imana yo mwijuru. Oya. Rero bene data, aya majambo nagomba ngo adutere intege, atwizeze Kristo Yesu ari we n'ububasha ubwo ari bwo. Ndagomba gusoma rero amajambo kugira ngo umenye uwo Yesu. Ntitumuvuga gusa nk'aho ari umwana w'Imana conyene, ariko turagomba kuvuga ububasha buri muri izina rya Yesu. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, kandi Bibiliya tubwira ngo yahoze mu ijuru, yahoranye n'Imana kuva isi itararemwa, wewe yarariho. Si ukuvuga ko Yesu yaje muri Nouveau Testament, haje yaza muri Mariya, ni inzira yaraciyemo gusa kugira ngo ashike mu isi, ariko ubundi yari yahoranye n'Imana mu ijuru. Ivyo turabisanga mu gitabo c'Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 5, haratubwira ngo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, ngo nk'uko yabigomvye bikayihimbara. Ngo yabigombye kuva kera, Imana yabigombye kuva kera, ngo yuko duheshwa na Kristo Yesu kwitwa abana b'Imana. Aho uca wiyumvira rero abantu benshi cyane bavuga ngo barakunda Imana kandi bahakana Yesu, kandi uyu Yesu ngo ari wenyene aduhesha kwitwa abana b'Imana. Uyu wenyene niwe rembo, Bibiliya bivuze ngo niwe rembo, niwe kuri, niwe bugingo. Yesu nashimwe. Uyu Yesu Kristo turiko turavuga, uwumufise niwe yitwa umwana w'Imana. Data nahabwa icubahiro. Aha mu Banyefeso nyene igice ca mbere ku murongo w'11 haravuga ngo kuba muri uwo ukwaduhesheje gucika ishamvu yayo. Kuba muri Yesu byaduhesheje kuba propriete y'Imana. Haleluya. Kuba muri Kristo Yesu ni ikintu c'akamaro, ni ikintu mbese ni ikintu cangombwa. Utari muri we no kuvuga ko utarabaho. Bibiliya tubwira neza yuko abari muri Kristo Yesu ngo ni abana b'Imana, kandi Bibiliya tubwira neza yuko ngo Yesu niwe bugingo, abamufise bafise ubugingo, ngo ariko batamufise ngo barapfuye naho bona bagenda. Niko Bibiliya ivuga.
nshuti nkunda mugenzi uri kuranyumviriza, uko wumva ubu butumwa bwiza wihute kumwakira Kristo Yesu kugira ngo ubone guharirwa ibyaha byawe. Umwakire mu mutima wawe, umusabe imbabazi, umusabe yinjire, akweze, akuhagire, kandi uroga, kandi imvyiro zirakuvako, ucucika umwana w'Imana, witwe ishamvu y'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Yesu ntitumuvuga ko ibyo gusa ko dukura ku ibyaha gusa, hariho ibindi adukorera. Yesu ni umuganga mukuru. Yesu aharira ibyaha. Wari ubizi? Yesu ibyaha arabiharira. Yesu nashimwe. Turavye hariya mu gitabo ca Luka. Luka igice c'indwi. Turaba ijambo ry'Imana hariya. Luka igice c'indwi ku murongo wa 48 na 49. Havuga ngo iki? Haravuga ngo 48 na 49 haravuga ngo abwira wa mugore turahariwe ibyaha byawe. Maze abasangira nawe batangura kwibaza batuyo ninde kwaharira n'ibyaha. Abwira wa mugore ati kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Yesu araharira n'ibyaha. Erega Yesu si umuntu asanzwe nkuko abantu bamwiyumvira ko ari umuntu asanzwe. Eka Yesu ni Imana yahoze mu ijuru. Yesu yamurungitse mu isi. Imana yamurungitse mu isi kugira ngo aze kutumenyesha Imana icarico. Uwo rero ngo araharira ibyaha. Umwizeye ibyaha byawe urabiharirwa. Hanyuma turavye rero mu gitabo ca Luka nyene igice ca 5 ku murongo wa 20 turabe naho havuga ngo iki? Ku murongo wa 20 havuga ngo abonye ukwizera kwabo aravuga atewe wa muntu ibyaha byawe urabihariwe. Nabibona Yesu yagenda agakiza ingwara, agakiza n'ibyaha. Yakiza ingwara, abagwaye bakamuzanira akabakiza, agaca abakiza n'ibyaha. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Si ibyo gusa, Yesu ntakiza ingwara gusa, ntakiza n'ibyaha gusa, ariko kandi nuwo gusengwa. Barambwira ati batuzana ibintu bindi. Yesu turamusenga. Turiko turavuga ngo mwami Yesu, ngo turagushima mwami Yesu, ngo mwami Yesu nunduha iki? Si uko tuba dukosheje canke si uko tuba tuvuze icyo tutazi. Yesu Kristo nuwo gusengwa. Turabe ijambo ry'Imana ritubwira gute? Ritubwira muri Yohana igice c'14. Haleluya. Hariya ku murongo w'13 haravuga ngo kandi ico muzosaba cose mw'izina ryanje nzogikora. Yesu niwe ariko arabivuga ati ico muzosaba cose mw'izina ryanje. Umva yavuze ngo mw'izina rya Data? Yavuze ngo mw'izina ryanje ngo nzogikora. Ngo kugira ngo se ashimagirizwe mu mwana. Ku murongo w'14 naho havuga ngo iki? Ngo nimwagira ico musaba mw'izina ryanje nzogikora. Ashimwe Yesu. Nitwagira ico dusaba mw'izina yiwe azokidukorera, kuko Yesu ni Imana. Yesu yavuze ati jewe na Data turi umwe, ntawe utandukanya umwana na se. Muri ubu bumana bwabo bari kumwe. Uvuze Imana uvuze Yesu, nukuvuga ngo bose bari kumwe. Usabye Yesu uti Yesu mparira ibyaha byanje, Yesu arabikora. Ariko hari ingorane zikomeye cyane kutavuga Yesu, kuko Imana yatanze Yesu ngo Yesu aba ari waza kwerekana Imana mw'isi. Ariko abamwase kumwakira abo baciye bitwa bazimire. Data dufashe. Kandi niyo usenze Data ntubucumuye oyaye, ariko niwasenga Data uhakikishe umusenge mw'izina rya Yesu. Uhavuga uti ivyo navyo bikuye hehe? Reka dusome mu gitabo ca Yohana. Gitabo ca Yohana gice c'16 ku murongo wa 23 havuga ngo iki?
ngo kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza, nukuri ndababwire, nihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Yesu nashimwe. Ngo kugeza ubu ntaco mwansavye mu izina ryanje. Yesu arasubira avuga ati kugeza ubu. Yesu ariko arabwira abigishwa biwe ko agira agende kubambwa, ariko aravuga ati rero ntimugire ubwoba naho ngiye, muzose sabe data ariko mubivuge mu izina ryanje, data azobakorera ico musavye. Kandi aravuga ati gushitsa ubu ntaco mwansavye mu izina ryanje. Aha ku murongo wa 24 ngo kugeza ubu ntaco mwansavye mu izina ryanje, ngo musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Bene data nshuti zanje, Imana nishimwe kuko Kristo Yesu yatweretse ubumana bwayo. Kristo Yesu yaduhariye ibyaha, Kristo Yesu yadukijije ingwara, Kristo Yesu yatweretse Imana, Kristo Yesu muri we mbese niho turonkera, niho twinjira mu irembo ritwinjiza mu ijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma yaramvuze irindi jambo Yesu, ngo Yesu yahoranye ubwiza ari kumwe na se isi itararemwa. Hariho abantu bavuga ngo Yesu ngo yaje muri Nouveau Testament, ngo Yesu yaje ngo banaka barabayeho. Oya, tubisomye mu gitabo ca Yohana nyene ngaho gice c'17 ku murongo wa 5 haravuga ngo nanone data unshimagizanye nawe, unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Yesu nashimwe. Yesu yahoranye ubwiza ari kumwe na data. Yesu mwijuru yamyeyo, hanyuma caza mwisi kutwereka Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Nshuti yanje mugenzi, umwizere, ntiwumva abantu bakubesha ngo uve mu Mana, uti Imana, ute Yesu, ngo none ngo Yesu ngo ekaye ngo senga Imana gusa. Ntibakubeshe. Imana tuyimenya a travers muri Yesu, ngo Yesu niwe rembo. Yesu nashimwe. Hari amajambo menshi cyane twari gusoma nuko imyanya iri kuyadusiga, ngo Yesu niwe rembo, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta wushika kwa se ngo atamujanye. Nukuvuga ngo Yesu niwe wa mbere wo kwizera, hanyuma ugaca ugendera mu Mana. Nagomba kukubwira nti wizere uyu Yesu, wizere uyu Yesu. Niba utari bwamwizere, upfukame uvuga uti Mwami Yesu, guhereye umunsi ndakwakiriye, kuko maze kumenya yuko ntari kumwe nawe, ntaco mba ndico, simba ndakirwa no mu bana b'Imana. Ushobora kuba uri mu isengero kandi Yesu waramwirukanye. Ivyo Yesu mu mutima wawe hari yiki, wizere iki? Nshuti yanje niba waraguye garuka, nshuti yanje niba waravuye muri Kristo Yesu subirayo. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Yesu nashimwe. Abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzobatsinda habanamba. Kandi ngo umufise umwana niwe afise ubwo bugingo, ngo ariko utamufise ngo aramaze gutsindwa, kuko atize izina ry'umwana w'Imana nzima. Nshuti yanje ntube waratsinzwe kandi ukaguma wiremesha ngo uracariho. Niba warapfuye Yesu uyu munsi arakuzura, kuko Yesu niwe kuzuka. Nimba ugomba kwihana, sengana nanje muri kano kanya. Yesu araba mu mutima, ugurura umutima wawe, usubira umwakire Yesu. Ndagusengera nawe uvyumve kandi ugurura umutima wawe, umwakire Kristo Yesu. Nawe wandikwe mu gitabo c'abana b'Imana, nawe ubishamvu y'Imana. Dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, ndasengeye uyu mwene data apfukamye mu mutima wiwe, yamaze kwitahura ati Mana ndasabye ngirira imbabazi, ndasabye Yesu Kristo winjiye mu mutima wanje, umparire bya byaha byanje byose, uti ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje, undongora iminsi yose yo kubaho kwanje. Mwami Yesu Kristo, uyu muntu ariko arakwinjiza mu mutima wiwe, nawe ni wemere winjire ubane nawe, ufate ikibanza, ufate intebe yawe Yesu, umuhezagire, umurongore gushika rya saha n'umunsi azokwinjira mu bwami bwawe.
urakoze mwami Yesu, ndamuguhereje inshuti, ndamusunikiye imbere yawe, ukuboko kwawe kumuzigame, umuragira ijoro n'umurango. Amahoro yawe Yesu abe muri we. Ndashimye ndakengurutse kuvyakiriye mwami Yesu, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nsenze kandi nshimye, amen. Yesu abahezagire. Yari Françoise. Umuntu agomba kuntelefona kumbure ni +46 768 0065 46. Mwami Yesu abane namwe, amen.